nukuri ndakwinginze makanya gatoya manda byumvireko kandi urazi ubucuti bwanje natwe dufitaniye bwari ubugenzi wera ndagutahura kandi ibyo bigisha ibibazo byawe kandi umenye yuko urakara kwa mumara yanjye mama wamugora ngira ndakubaza ni impamvu nki ushobora gufata telefone ugatelefona mushikanje umubwira amajambo kandi yo ngaha mu nzu ese ubwo wowe urakomeye kwiri umutwe urakora neza uri umugore nyabaki ushobora gufata amabanga yo mu nzu ibintu byo mu nzu ugatangira kuvyararaza ugenda kandi uranyararaza aho uciye ugenda uramvuga waruzi yuko no bimenye ubona bigiye ninde nakwararaje kwande umbeza arakubwiye hajya wibaza ko wamutelefone wibaza ko ubigize ibanga ntashobora kubimenya na telefone nde tomora wa telefone mushikanje muradebagura wiyumvira yuko ntaza kubimenya cyangwa ntavyumva nagira n'ubundi kumbe ni mushika niwe si mushikawe nyene ni mushikanje nyene nanjye ni muramuka zanje none muramuka zawe niwo woca ufata amajambo ukanyanda uburenganzira arabufise kuko ni muramuka zanje ni mushikawe ategeza kutwumviriza wamugomviriza rero ndakubwiye iyi nzu tuyibamwo turi babiri uzuragira icyo wubaha kandi uzuragira no gufata umunwa wawe reka kunyararaza sindagutumye gufata amajambo yo ngaha mu nzu ugenda urayakwiza agahinga none si mushikawe naho yoba ari mushikanje nanjye adutunganirize namvo ufise yo kumubwira amajambo ufata amatelefone umutelefona ngo uriko uramubwira ibyo wanjije yega namubwiye kumvo nziza ku neza ya twese kugira aduhuze atwumvirize ingorane ive mu nzira ni wowe wabonye ko ari umuhuza ujye niwe muhuza rero washaka ko ndagutwara hanze rero niwe nari kwangize neza wari kumpamagara urashobora kumpamagara ukambwira ati mugabo wanje umviriza arakubwira ibihari ngaha mu nzu bimeze uko tubigire gute mugapara kwararaza ufata amatelefone warazi telefone yishika warafise umwanya wo kuyaga nanje waranteguje ubona sindagwaye umwana ujyayo niyo nabonye yuko ari umuntu wanje wa hafi kandi ni mushikawe si umuntu wo hanze niyo nabonye ko ari umuntu wo hafi mushikanje niwo kumenyekera amabanga yiwanje kandi ari kumvo nziza neza ya twese nawe kari kumvo ya twese nabikumariye turabe wewe wa mugabo usigaye ugira umunyamanyama ugakankama kandi ari uri mu makosa niyo wibagiraje ko ndi umugore w'isezerano kandi n'imbere y'Imana turazwe ushaka kuduza amanyama rero ngo umugore w'isezerano ubutegetsi burahari tutunganiriza ibyo umuntu asinye birasinyurwa ariko ushaka bizoba kandi imbere y'ubutungane apana imbere ya mushikawe kandi uriko uravuga kandi najya umbandanije bikabandanya ukabandanya ubishyira hejuru tuzosinyura niko ubizi tuzosinyura gusinya biroroshe gusinyurwa ntibyoroshe wari ubizi ubutungane burahari umviriza arakubwire inahanurwa agasozi k'inahanurwa kahiye abagabo babona nawewe umviriza ndakubwire amanyama arasara nasaba urancokoza uzombona uzohansanga uzombona kandi ndiko nabikubwira uzombona uzohansanga ni kagabo yasohokanye nawe wera ha mana yanjye kagabo je sinzi ibyo ashaka nyamba ashaka ko nsesa amaraso nkuko nashesha amaraso yangerageze umutwe wanje ndumva wuzuye bash numva ishavure kure yaduka nibiki sazaje nibiki wewe ubagiye aho turi aturi we ntuhabona nibiki kumengo wapanitse mu mutwe uri kuvuga umenga ibintu nk'iby'umuntu umengo yataye ubwenge nibiki oya
tugende haguruka tugende umviriza reka turindire uyo muntu ari oya nta kumurindira kandi nta kumurindira ibyo Kagabo ariko arakora urazi Kagabo ariko arakora ngo sinzi bidakwiye ko wokugira ngaho umviriza we mugabo umviriza we murindire hama ibyo akubwira uraza kuma raporo reka tumurindire iminota 30 oya tugende reka tumurindire iminota birazobashira oya tugende nta kundi araza kuma raporo y'ibyo bavuganye n'umukozi sawa uratubarira ibyo avuga Ego mabuza ego. bose ugana ngaho umurindire kugeza aje hama raporo ndayikeneye y'iyi mirima Sawa. nta bindi umbwira je nakubwiye nta bindi umbwira we tutahe ari ukuvengwa navenzwe ubwiye ati hoki tugende navyiza gute kandi nawe wari kurambyunga guma mbyunga wari kunumubaza kuraba nawe guma ndondera uyu hoki tugende ndamenya ico nikorera ico nkora ndakizi yego ico nkora ndakizi umviriza ndakubwira ati ico nkora nicyo ndakizi wibaza ko hari byoroshe sindakwere none nagira kubya ati narahisemo nujya nyene nta wundi nkeneye sibyo umuntu yikundiye ikintu hari ingorane irimo ubundi acaza kukimutwara agacaza kungerera abantu turaheba byinshi dukunda kandi tukabiheba kandi rero impanuro zawe kugeza ubu je nazo nshaka birakuraba kandi urimenya urimenya ibyo ni iby'iwawe sabwe urazi ko jatagamye ndaguhisha ndabitse mwana ariko atakimisha je numva umutima wanje uri kutera wiruka cyane nta munga yicanye cyari ikintu numvise kuri boss kiki kigamwana je ntangwe kubona ko boss iyo batari umuntu mwiza iyo bari umuntu w'umwicaye yego kubera kare turi mu murima bari baje kundaba kuraba ingene imirima imeze rero numva karavugana ku telefone n'umuntu numva yarakaye kabisa yashafu hanyuma nzanumva ariko amubwira ngo jewe ngo ngugumye inkoro ngo umuntu aramvuruga ngo uwunya ngo nshatse no muhindura ngo hamugira ivyo nagiriye ngerageze yego icumva ngerageze numva umutima urasimvye yego ndavuga ngerageze usi papa rero kuva muri uwo mwanya gushika kuri no saha umutima udatekanye navuze ati jewe kandi ndabikubwire ndabikumenyeshe ushobora gusanga ari nawe yishe papa gasanga nivyo nyene karavuga je simenye na kibi mwana humura bangerageze ni beje bosanga atari nawe tekana umutima siso wawe bangerageze ni beje ikibazo no kuntu jewe umutima n'ubugisimba iyo babasa ari uwundi hari ibintu usanga amaranga mutima ahura navyo iyo babasa ari uwundi base je kumva yuko umenga nyene ni kubisana nuko numvise namutinye gushika kuri no saha oya we gushaka gusimba ko etiranwa naso mugabo rero bangerageze ni beshi niyo bariwe umura umutima utekanuje hamwe siwe bohurira he bohurira tekana n'amazina arasa kandi abantu baritiranwa mbega je kuba yisemo urubusa bamwishe mu rubusa acagira ngo ni jewe nyoko wawe oya bashaka yemera usundi ivyo uvuze nivyo reka ndavyirengagize ndavyikure mwana bibiwe amahoro ni wirengagize gihamwe kandi ugishe mu mutima ibita kuraba raba hasi kandi wirenganire wiginde ndabwira none hari ico tugira umunsi mwana ndarazi ndaja kwema kondera akajumbu mama nawe uno munsi nawe wabaye umunebwe wasijana mba magaranje yase mwana wanje amagara nuzi ko nyina niyonyora ko kamwana sawa basi reka gende kuri amape n'akabando ngende handi nasira ka kaburi ngende nkora mutubi duteke oya reka je ko nashize kagenda bigukoreye ntiwigore sivyo nyumvira kubyara neza kaje shinda bigukorera ntiwigurigo yo bavuze ngo umungu nabo umwana ni wabari uwa mbere Bagabo
Kagabo, Sabye. ko ndaguhamagara ntiwitaba ukaza utebye. Uri hariya mu cumbi ijwi n'umenga nyine uri kuraraza. Kagabo, nashaka ndakubaza. Aha mu nzu iwanje ni igiki wasabye ndakikwima? Aha. Kuri nta na kimwe kandi byose ndabironka ku mwanya. Sinidoga kabisa. Kagabo, usigaye wigize umuntu w'incabwenge, uzi kuvuga ndetse no kuboneka ko wari bufise amajambo asosa meza yo kuresha. Abaki ikibazo. Aho ushaka kwizimagiza muzi ibyo uri kurakora. Cyo ndiko ndakora. Navyuze. Kamuko kumana. Simbona icyo novuga nta na kimwe ndiko ndatahura. Kagabo, mviriza arakubwira. Je ndi igiti kiturirwa. Noma nakosheje he? Niki kinoma nakosheje? Si uwo ari we wese amahangara, si uwo ari we wese anyurira jewe. Nimba ushaka kundunguruka mu bwonko ugira umenye uwo ndiwe. Icyo gihe sinocubaho kandi sinogikora. Uratse ko ndakubaha kandi ntanakubahiriza. Ndakubaze, warumvise ivyashikiye ngerageza? Yego. Ndabizi. Nimba rero ushaka kumera nkawe ugiye washika. Wavyumvise? Kandi baca umugani ngo inkoni yakubise mukeba bayirenza urugo. Ariko wewe ndabona yuko udashaka kuyirenza urugo. Mandenganya no nta na kimwe ndiko ndasobanukirwa, nta na kimwe ndatahura gushikisa. Kagabo, ndasubiyemwo umenye yuko jewe mu kugira iperereza ndi wa mbere. Ivyo bivuye kuki? Amajambo yose ukora je arashikira. Umviriza arakubwiye. Ubundabunda abona n'uhagaze. Urabugira ndaguhamagaye. Mfise akambake ku mutima. Ndafise ikibazo. Ikibazo ciki? Burya ndakwibariza. Hari ibanga ryo ryose uba umpisha. Ibanga? Hari ikintu kikwerekeye noba ntanzi. Wera ndakuzi nk'umweranda. Ndakuzi nk'umwana w'ukuri. Eske woba ari ukuri kwe kose woba uri kurampisha? Je ntabanga ndaguhisha. Kiriya kintu cyose ndagikubwiye. Urabizi ko uri umugenzi ashika. Nta mpamvu yo guhisha. Urazi bivuye kuki? Uramwanje hari ejo yarampamagaye. Ampamagaye ambwiye ibintu bintabura ubwongo bisiga umutwe. Ndiyumvira igituma n'icyo babikuye ko ndabura, ariko umutima ugumumbwira yuko ari kubera wewe. Eske niyo mpamvu ndakubagiye ni bari kintu uba uri kurampisha? Je nta kintu mfise no guhisha. Si Kagabo, nta kintu mfise je no guhisha vraiment. none nimba atari wewe ni kubera ko iyo bambwiye nti mbe Magabo sinshikirwa n'ivyashikiye ngerageze. Sa Yoba yabikuye kuki? uvuze ngo ngerageze? Yes. Ngerageze Nestor. Ngerageze ninde? Urumva ndakwizera ariko. Ndakwizeye sibyo? Uranyizeye? Iri bibanga. Iri bibanga. Ngerageze yari umwe yari mu bakozi barabakoraga mwira cyane cyane
ibikorwa vyiwe vyabera ngaha muhira rero ngerageze yari umuntu yakunda sana ibintu by'abagore urepore imigenderanire yiwe na sister biratanguye gukura gutyo oya kandi cyane cyane mushikanje yamushaka ku mwana ko afise ikibazo cy'umwana haca hagera igihe muramwanje abimenye burya yaruhutse amukuye ku isi kagabo abagiye gutyo abakuye gutyo kagabo ushaka umbwira yuko uyu muramu wawe Misago ari we yishe Ngeragere? ntawe utabizi yaba ari Kabemba yaba ari mushikanje yaba ari njyewe ushaka umbwira yuko Misago muramu wawe ari we yishe Ngeragere? ndakubwiye ni aha mu nzu iwacu wowe wenyine gusa utazi iyo nkuru twese tubizi gutyo ufise amahera urazi yuko akora icyo yishakiye kishakiye bakamizwe n'ingoma rero uno munsi naryo we yambwiye nti ndabe neza simpava mera nkawe ndimvira abikuye kuki kuri wewe ahubwo ntimuzi yuko hari ikintu cyo bagihari hagati yanyu kimbwire amaze kumbwira koko simpave mba nkawe nyene ibyo byanjye byaciye biza kuri wewe nimba uzi ko hari ikintu kiri hagati yawe wowe nani muramwanje wakimbwira hakiri kare yakiri cyo mishe kumbe Misago ni we yishe Ngeragere? so ngerageze uwo munsi nicyo cyoba gitumyurira Kagabo iyo numvise umuntu w'umwicanyi cyane yuko ababyeyi banje bapfuye. Okay, calm down. Sivyo. Wera, please, ntutume nanjye mbere, nyumvirize. Byageze uko nuko kabisa. Tufa ko babaye mutima wanjye sinenda bizi yuko Misago biba ari umwicanyi bigeze hino. Izo histoire zararenganye cyo tumurira gutyo wowe. Ha? Ngerageze no tunyurira gutyo wowe. Ushobora kumfasha umuzi? Oya sindamuzi. Cyane ukabavyeyi banje uko bapfuye. Cyane ukagahinda. Iyo numvise umwicanyi ndumva ko umutima wanje umerewe nabi. Okay. Please. Mbere rero. Ndasonje nazinzanye, ndazuga sivyo. Iharera. Ta. Please. Ntutume nanjye ndira ndabigusabye. Numva rero nije ngize amakosa gutera izi nkuru. No, we'll calm down, please. Hora, please. Hora nanjye simpave ndira kirezi cyanjye. Babarira cyane. Sivyo. Si uwabona ntawe ariko iyo nibutse ibintu byo gupfa ndumva ko mbabaye kubera nibutse ukuntu nagize agahinda ko ababyeyi banje bapfuye kugera isaha Kagabo nk'abandi imfubyi ngira papa na mama ngira gafere ndabitahura ariko ndahari nca numva yuko Misago nawe nyene Misago akaba nawe ari umwicanyi ndumva ko mbabaye cyane none ko ndakwibariza ungerageze aho nta muryango we bari afise nta mugore yari afise nta bana yari afise ndumvira ikigongo abana biwe nabo ndumva ni imfuvyi nkanje. Please utuma nanjye ndira ndakwinginze please ndagusabye uhore ndagusabye ufashe ngire ugereke ifoto base y'uwo muntu ngerageze icyo ni ikibazo gito ifoto mpaka ndayirondere muri telefone ariko ndazifise zimwe si zibiri si zitatu gusa ndagusabye uhore sibyo hama ndakubwira ikindi kintu nubwo byogenda nkuko abyiyumvira kuguheba sinzopfa ndakuvuye nimba ari ukuzira yewe ndi tayari nzokuzira urengira akamaro kuri jewe
kibazo we ndakumva nizere ko ata kintu kizoza gitandukanye ubugenzi bwacu. ntagihari kuko warambereye umugenzi nyakuri mu bibazo byose nagiyemo warambereye umugenzi nyakuri ntagihari we reka ndakuzanira amazi sibyo umutima ubwiye ko ukeneye amazi sibyo ego ati relaxinga sibyo ya ntajya ubunyene ahetse badakunze darose wacu baranahiye ku isato naretse badakunze rero kumara ugiye ku isato mana ndagusabye ugumye umutima wanje sisaga ari papa wanje nuko hamwe nosaga ari papa wanje nosara nota nkawunga sinogire yonje ari yopfa